Mimi ni chameleon. Unageuza watu wasikupate uko wapi ndio maana unawapoteza mara kwa mara unawapoteza styles zote unawapoteza. Hari abantu bajejwe uwo mutima wo gupinga gusa. Mutima wiwe kamunyengetera kamujyohera mbwa akavuga ati no. Urumva mishozi kwa ministre hapana. Labda ni kwe maire de la ville. Izo nkuru nizububeshi ahubwo n'ikindi Israel yaranyambuye agashambara. Muziki uduge canke iki ko uvyumva peut-être cyane iki. Urumva kimwe gusa nuko twoja hamwe twese tugasenyera ko mugozi umwe. Yego. Abicuza igiteramo gusa ntizoba hariyo mpamvu hari imvo n'imvano muzozumva tuwaje kuna watu wanakukumbuka kwa rapili ya kali sana. Unavuze sikipenda nitenga ngari mtu wa jeuri ngari mtu wa kiburi hivi ndivyo nilivyo na hakuna kuni change. Ndakuramukije inshuti mugenzi w'ibigano vya Indundi TV, ndakuramukije wewe mukunzi w'iterambere kuri entertainment ya 25 aho mbashaze kukubwira hano muhira kuri ya mabara 3 kuri za nyenyeri 3 ni mu Burundi niko bimeze. Babwire ku mwaka wa 2020 ari umwaka wo gukora cyane, ari umwaka w'ibikorwa byinshi nko kubibona haraho nagendeye hari inkuru ziriko zira trendinga mu gisagara cya Bujumbura niko byifashe kandi ngo heruka no gukora indirimbo inyuma yo kubemerera ngo wa muti wasohotse niyo link nabonye ariko niko byifashe. Ndababwire ko muri guzanje mwebwe mukunda umuziki wa 257 mwebwe mwama mwipfuza ihinduka ariko ikora kuri subscribe nimba amajambo gitukura harakantu kameze nk'agakenge no gakora ko ucuzaronka notification y'amakuru avugirwa hano ariko ubanza ukoreko kugira ngo tuze dusangire bino byiza tuze twironkere inkuru zifise umuco apana zandi dusanga zisize ivumbi. Chuti mugenzi nkuko nabikubwiye nitwa Jean Allen nyita Indundi boy canke Allen the really I'm not a fake I'm not a baba lao nite dogo lao ariko ndi kumwe na nyena amazina menshi cyane ushobora kufisa ukumwita ariko niko byifashe MMP Desideratus ni menshi nkamwe no yavuga no musi twacha turarariya zuba ryo hava rirenga ariko nkundira manzi ndakora musi mutama nenda baramukije meze neza turashima nkuko vyamye niko byifashe ni gu cyane gu yanje bariya nawo ni gu ya bose ni gu ya babwire bavyumve muri gu yanje turi kuma feel okay ndabashaka right by my side muri gu zacu niko bimeze nako yamaze kuvyemera ariko ndakwifuriza umwaka mushasha mwiza Fizzo. Reka nenda kwifuza umwaka mushasha nifuriza umwaka mushasha ku bantu bose bako turaba uzobabera umwaka w'amahoro umwaka w'iterambere se umwaka w'amagara meza yego n'ibikorwa byiza umwaka w'amagara meza ariko reka mbayenda kwegera umengo ngiye kure mbayenda kugire gu gatoyi nanje Fizzo umwaka uheze ni giki kintu wawubonyemwo uvuga ati iki kintu cyabaye muri uwo mwaka uheze no kuri kumena sinifuza ko umwaka cyogaruka ni kintu ubwa uvuga ati sinocishoboza ariko Imana ikimfashije ntikize kibe mu muziki na cyane mu muziki nuko vya bindi nyene bitogaruka vya bindi byo kutavuza indirimbo zacu cyane indirimbo z'abarundi bose mu rusangi vya bindi guhengamira ahantu vya bindi aba DJs abantu bose bafite uruhara rwo gutuma umuziki wacu utera imbere ni barabe ukuntu bohindura imirisho barabe kuko twese n'urugamba turi kumwe twese n'urugamba tuko turagwana twese turabe ukuntu umuziki ndundi wotera imbere yego turabukunda umuziki ndundi wotera imbere. Ico kibazo ni kibazo kimaze imyaka myinshi hari ukuntu twebwe tutarengana nk'abandi hari ukuntu mu Burundi nyene hama hari kwa kubana hari ukuntu n'uvugijwe hanze ari uko abafise ikintu yahakoreye naho nyene si cyane nkuko ngaha izo hanze zivuzwa ubona ni giki kituzibiye none munsi ko hari vyama vyavuzwe ko baririmbyi kubamenyesha amakuru kuba promoters bategura ibiteramo ndetse no kubafana wowe kubwa urabona no mwaka duhindura ikina cyane kuko no mwaka no mwaka ubona yuko abantu bose bafise iswingi zo kugira ngo umuziki Burundi utere imbere cyane abarundi abaririmbyi barundi bivuma barakora wasigaye bakorana ama video meza kandi aryoheye ijisho amason imiziki myiza ifise son nziza narigeze kubaza juste mu ncamake undi mu presenter akorera hanze ndambwira ati pourquoi tuko turaraba ama televiziyo yo hanze za MTV za Trace rimwe na rimwe naho badushira mu mugabo ni rimwe vraiment ni rimwe
bashobora gushiramo indirimbo imwe mu Rundi haciye nk'amezi 6 canke iki arambwira ati kenshi hajya uzorabe abantu nimba bashira izindi ndirimbo yandi ma video nuko iwabo ayo ma video aba ariko ara trending iwabo izo ndirimbo ziko zira trending qui veut dire yuko ngaha nta platform dufise yo kuvuga ati ebana uyu niwe agezweho kuko barabira hanze mu bihugu byo ebana televiziyo kanaka niwe bavuza ujya muntu iyo ndirimbo niyivuzwa ku ma radio niyivuzwa hehe ku ma platform menshi niyivuzwa urumva donc bararaba mugabo mu gihe twebwe mu platform yacu kwaguhengama kwacu tuko turavuga kwaguhengama usanga tikanaka ntibamuvuza kubera badasangira cyangwa kubera baticarana kubera batumvikana bararondera ama platform bakaraba indirimbo zose ziri jagari donc ziri éparpillé ntayiri imbere ntayiri inyuma urumva ico ni kibazo yambwiye kimwe gituma kenshi twebwe tutavuze kuvuga yuko kuba hari igihe baraba n'ama video bakavuga ati video zirasukuye indirimbo audio ifise son nziza ifise punch imeze neza mugabo rero akabaza le pourquoi batatuvuza kenshi nivyo nyene Farias dufise ama televiziyo make dufise n'amasamirizi make paraporo y'ibihugu dukunda kugereranywa navyo nka Tanzania inkuru numvise umwaka uheze bari bageze ku maradiyo 139 ntibeshe no kuvuga iradiyo yose ifise TV online tutarashiramwe babamenyesha makuru bigenga ba TV online none ko biza kutugora gutangura kwigereranya nabariye mu gihe twebwe dufise amasamirizi make su kwigereranya kuraba ukuntu bo bakora kuko na bijya bike ufise yajya amaradiyo make dufise ni kuraba yuko amaradiyo uko twikora uko bayakoresha kuraba deja ngaha sinzi yuko n'abajournaliste bafise nantuze murafise bira abajournaliste y'abajournaliste bose nka kujya kwa Mikal no ntayihari urumva ni kuraba juste gukora udahengamiye ahantu gukora uko byari bitegerezwa gukogwa ibikorwa byose bitegerezwa gukogwa udahengamye gukora nk'umupatriote gukora ukorera igihugu gukora ushaka nimba ukora muri kategori ya muzike cyangwa gukora bijya bintu utaravye ngo kanaka utaraba ngo n'umugenzi usu cyangwa iki wowe ukore nk'umuntu ufise susi y'indirimbo ndundi yuko zotera imbere ego hari ikintu warubajije giye tukihengama duhengama uhengamiye ahantu nta namwe tuzoshika hari ikintu warubajije ati murafise biro birumvikana yuko Farias ashatse kuvuga nti mwoba mufise ahantu mucara nk'umugwi wanyu mukayaga kugira ngo muyagati nakari karakora duteze imbere twese uyu uko kwezi tumusohore nibaze ko ari cyo washatse kuvuga oya si ivyo nivyo nyene birimo na biro nyene itegezwa kuba ihari kuko ntakubesha twese n'urugamba rumwe nkuko navuze n'urugamba rumwe kandi namwe nyene mwebwe nyene murahora muvuga muti kabisa indirimbo umupeti yaririmbye indirimbo nziza ariko ni wewe ubivuze kandi ari indirimbo nziza ariko ese uwunda yakira gute kuvuga yuko tudahuriza hamwe ku kintu kimwe twese urumva kandi ico kintu ari ciza mugabo ukaca usanga kwaguhengamira umuntu kwaguhengama ahantu avuga ati no iyi tuwe tubona uku mu rusangi ntavyo kuvuga ngo iyi niyo ndirimbo ya hatari canke no ni zose hama abantu abafana bagati iyo indirimbo vraiment indirimbo niyo mukaca mu trending ijya ndirimbo mumva yuko ifisa akanovera ibikwiriye apana juste gushiramo umuntu kubera ari kanaka muzinanye cyangwa kubera ari muva mu makartimo ivyo biriko birica umuziki naho umuziki turawufise umuziki mwiza kuko no hanze turatuja gukora ama concert bakumva sound y'indirimbo kavuga ati ego ama video ni meza tuko turakora pourquoi ayo ma video atavuzwa mu bubare aterekana mu bubare atavuzwa n'aba DJ kubera iki pourquoi izo ndirimbo atavuzwa n'umumenyesha makuru kanaka atayishira mu kiganiro ciwe pourquoi ni kubera iki kubera badasangira kubera atari umugenzi wiwe nta namwe tuko turaja muri ico gihe tuko turakora ivyo bintu kandi muraduca intege biraduca intege twebwe toni kwa dukora kubera patriotisme kuba turaba patriote ukavuga reka dukore
tubasa abanyamahanga nibaza ngaha bazokumva ko n'abarundi bafise indirimbo mugabo kibabaje ugenda muri boîte n'umunyamahanga umuvugiriza zazindi ziwabo avuye kuzumviriza kuko ntumuvugiriza ivy'iwacu nawe agire découverte no usanga ni kongomani zazindi nyene kuravuza avuye muri Kongo arazizi niziwabo birirwa baravuga agiye atamenye n'umuririmbyi wo ngaha nta na hamwe turiko turaja Fizzo aravuze ikintu anyibukije wa mugani ngo Diamond yaraje agira arihe promotion asanga afise promotion isumbi yo muhiri wabo kandi ngo yaratekeye mufunga mwinshi papa cha wibaza yaba Fizzo ni nkumumenyesha makuru no mose mfunga nge ukula Jewazi yacha sanga wivugiriza indundi Farious ibyo ni bimwe mu byaranze umwaka uheze udashaka ko byosubira Farious araje lebo kwanza ari akantu muri lebo abaririmbyi bariyo turabazi Alice Boy numwe mu baririmbyi yaje kumenyekana mu nyuma ariko byavuzwe neza nawe nyene yabisiguye ati nari muri lebo ariko kuko tabikorwa byari bihari nta kamaro ko kumenyekanisha umuririmbyi atabikorwa arakora nabanje kwanza gukora ibikorwa nkubita ibikorwa byinshi muri stock ku buryo nza uko muri ko murambana ku buryo nawe uza kundondera office ibyo ubaza hari bamwe bantumye kuyisamirizi ati muratubariza neza Big Fizzo kuko niwe the boss wa lebo atubwire estanation umuririmbyi wa Bantu Boy kuko niyo nkuru bariko bararonka babandi bahari badashobora kuronka izo nkuru bishakira umuco rero Farious ari wabibibwiriye nimba babonye aka video estanisha ari muri Bantu Boy ni nk'umuririmbyi wose ashaka kuza kurikodinga muri Bantu Boy mugabo ntibivuze yuko ari muri Bantu Boy turafise Bantu Boy Records urumva turafise abahinyanyuza hari abaririmbyi benshi baza kugira record ngaha mugabo ntivyitwa yuko ari aba Bantu Boy yari yaje juste gutembera n'umusista wacu arashaka kuza kudutemberera ikimbwa ntivyitwa yuko ari muri Bantu Boy kuko umuntu azo ari muri Bantu Boy muzomumenya tuzomumenyesha nkuko twamenyesheje nk'aba Elise bakiri kubande n'abandi muzobimenye ntipfe kubona ifoto umuntu ari muri Bantu Boy ngo mbe yoba ari muri Bantu Boy ntari muri Bantu Boy inyuma y'inkuru za trendinze cyane haba ku nyandiko haba mu makuru nagenda ndumva narashoboye kumva inkuru muri rimwe Dramati mu kiganiro bariko barabaza Alice Boy ukamera nk'uwishura ntibagiye ni kuri mushikacu Ozi Siren Vibes harabonetse Farious yicaranye no mwana kiri moto yi Dramati project hari kuri Dramati ni yahe nyuma yo kumubona muri label ugasanga nta bikorwa tubonye muri iyo label tukumva ngo geza ahandi baravanye bimeze gute kwa Farious twebwe uko dukora twebwe ntitukoresha amajambo gusa kimwe nimba yari twari twicaranye Dramati ari muri Bantu Boy twaramusinyishije hama twebwe nitwiruka ngo turapapa ngo iki niki ngo canki kuko nico kintu nigishije aba bana bose nabwo kugira patience mu buzima hajya birakenewe cyane ntufe kujana gono ngubombagura ivyo bombagura kurindira umwanya wawe ko narabwise nanje kugira ngera aho ndi nuko patience nagize patience irenze nubu ndaca patienta iriko urumva so ari muri Bantu Boy Dramati hama ibikorwa ni byinshi ariko arakora no kubwira yuko ageze no ku ndirimbo zishika nka 6 deja muri nta n'ukwezi amaze mbwa n'umwana akora n'umwana afite amatala ibikorwa vyo muzo bibona very very soon Ego. Hari bimwe mu bikorwa ubwo nari namusanze muri studio ya haruguru kwa X Factor yari yakoze mbega ivyo bikorwa Bantu Boy zo bimusore nka Bantu Boy nimba ari bizokenerwa nka video kuko murafise ubuhinyanyuzi bw'amasanamu nomwe mu bana bafise impano batagira amasanamu mbega ivyo bikorwa yari yakoreye hariya bizoca bigenda gute je nakubwiye yuko tuzobipanga twebwe nyine turabi kuko nanje nkuko washaze kuvuga mbeko yagiye gukorera hariya nivyo zana induru yuje nayikoreye kwa X mugabo yayikorenga mugabo ni X toujours urumva turafise twese nga turafise indirimbo abamuzisebo turafise indirimbo bakoreye kwa X sikuvuye ko ngo parce que dufise studio twebwe ngo nitokorera handi oya nguhindura kanovera ni wa mubano mwiza n'abantuze n'amalebo urumva ni wa mubano mwiza ntibivuga yuko ngo jewe kubera mfise Bantu Boy Records ngo sinoja kurikodinga kwa Koli no ntibivuze yuko ngo jewe ngo komfise elare ngo sinoja kwa andilere canke kwa voilà urumva
ni bivana na programme ukuntu gusa umuntu mwipanze mwebwe muri management yanyu ego indirimbo ari nziza nawe uba ikoreye ahandi atari muri Bantu Boy uri muri Bantu Boy uba warayikoza ahandi dutegezwa kwisoko twebwe dushaka gucuruza ibintu byiza ntituraba ngo paske ngo uba uri kuwayikoreye kwa natwo turamugirira publicité pourquoi pas dushaka kumugirira publicité twese turabarundi twese n'ama studio y'abarundi twese ni umuziki ndundi kubeki tutobikora ni hashtag ivy'iwacu imbere indundi boy niko banyita ndi kumwe na MMP Desideratus ibintu gato y'ibiraje imbere yuko indirimbo isohoka turabonye igiteramo nahoze the best concert turabonye barakirahindutse ni face to face inyuma y'igihe kirekire haradutse amajambo kwanza tubanze duhagarare ku giteramo kuko benshi bafise inyota yo kumenya igiteramo kigiye kuba canke ntikigiye kuba kuko umengo hari izindi nguvu cyataye nimba cyari igiteramo bavuga ati cyari kigiye guteza imbere umuziki Burundi bereka abanyamahanga yuko atamunyamahanga la cost ishobora kuzura byifashe gute igiteramo kigiye kugenda gute ko Farious none nta muntu aruzuza atabanyamahanga yashizemo abicuza igiteramo gusa ntizoba hariyo mpamvu hari imvo n'imvano muzozumva tubazo communication izosohoka muzovyumva mugabo ntizoba ego ariko vyukuri unye ni igiteramo cyari cyateguwe na ninzu zitatu Impayavni Bantu Boy na La Costa Beach ariko bizomenyeshwa ko igiteramo kitakibaye nayo nibajije ati twari tugiye kubona mugabo bazomenya imvo n'imvano ego n'umunsi umubano Papa La Costa na Bantu Boy wifashe gute kubera igiteramo nticyabaye habanje kubazuguruzuguru igiteramo kitazoba none ni igiteramo gusa duhagare kuri zazuguruzuguru igiteramo gusa cyari kidujije oya Papa La Costa n'umuvyeyi wa twese n'umuntu yitanga n'umuntu aduha place yo ku buntu urumva si igiteramo gusa nicyo cyari kiduhuje no kandi kubera igiteramo kitazoba ngo tuzoce ngo ubucuti buzoca buhera no ego ubucuti nibushobora guhera niko vyifashe nta cyuka kirimwo ariko ico harabonetse cyuka atari kiza between Bantu Boy Farious na CEO Farious na Satpi Farious uri kuraraba hari bamwe mu baririmbyi bavuze ati ibi bintu birashobora kuba biriko birashaka gusubiza inyuma umuziki Burundi kuko batanze akarorero tiraba indirimbo zasohotse barampa indirimbo ya Iva muziki barampa indirimbo ya Kidumu barambwira ati nk'izo ndirimbo muvugije ku radio twe ntazo twari tuzi inkuru yari hari ni ya Bantu Boy message ku radio naronka inkuru za Bantu Boy na Impayavni Farious na Satpi uri kuraraba izi challenge canke bamwe bazita beef ariko je ndazita challenge kuko sindata umutima sindata ivyizigiro kuvuga ati abaririmbyi barankana canke iki ndakibaza yuko ari challenge kugira ngo hagume ya trend y'abaririmbyi y'abarundi ntihagume hango Diamond alitoa muziki wa mpya ibi bintu nubona yuko sometimes biriko birica abandi bapeti batari kubarumvikana nkuko babivuze muri iyo mvugo ndabivuga ko babivuze si twebwe tuba tuko turabica nabatabavuze nibo bako barabica ego abafana ntubona yuko umengo barabihagarara ko cyane vyiki vya concert Farious na Satpi toujours Farious na Satpi hari kudahuza nivyo bintu biguma bitrending umwanya munini kandi usanga bifise inguvu gusumba nubwo abaririmbyi 10 bokorana abo babiha inguvu ni bande ni baba journaliste nyene babiha inguvu ego donc nabaje bariko bavuga ngo baratrendinze canke iki ni mwebwe nyene mutegezwa gushiramo naho boba muko muravuga ico giteramo mugashiramo izande nibo zababa voilà nuko turiko turavuga ati hari umuriro uraka mugabo z'abana bakaguma bavutswe Farious nimba rukuri canke nimba atarukuri Farious na Satpi nabavandimwe kujya babivuga ati brother wundi petit frère urashaka kumbaza umuziki wanje umwe kameme waguyanje parce que numva gaguyanje niyongira nshike ko rene nihagarara ko resi imvayo numva urukuraja muri bya bine nyene tora tuvuga imisi yose ko deja ubajije ico kibazo inyishu ndagwani ya indi nyene ngira inyishura yizi je no kubwira ko ata beef kandi niko nzokwama mvuga je nta beef ko n'umutima wanje ndera nta nzigo mfise ntaki mugabo ntuzosubire kumbaza ico kibazo ko ico kibazo kuri jewe inyishu narayishuye kandi nzokwama ndayishura umunsi nzogira ikibazo jewe ndumuntu mvugira ngaho ndumuntu mvuga nkuko mu ndirimbo bamwe babona bavuza amazina urumva je sinjye umunwa umunsi yazoba ingorane umunsi mu mutima wanje numva ko hari ingorane nzovuga ndafise aho mvugira nzovugira kuri micro nzobishira mu ndirimbo umunsi nzokumva yuko kweri hari ingorane
kiko kinanikuna nzoca ndabivuga mugabo mu munsi ntaravuka nta kibazo gihari ngo biracyari muri go inyishu ni yayindi nyene tusiulizane maswali yale yale Farious indirimbo go yahanje kwanza banze ndabisubira nkuko rabivuze kuyisabiriza na karimbo kanditse fresh warakoze sana murakoze kubona mwagashimye murakoze kubona mwaragashimye nari numvise ngo agashimwe tagashimwe kazotangwa Farious indirimbo go yanje ni inspiration ya gute narabonye isanamu imbere yuko tuza kurisubirako inspiration yaje gute ari ikintu nashoboye kumva Farious yararimbaye madame iki niki go yanje go ni yindi nyene canke ni ingene ya mupi kesi yako sijaielewa ivuli uliimbia inspiration ni nyinshi umuntu akura inspiration henshi uzikura mu bantu uzikura kuvyo wahuye navyo uzikura kuvyo umuntu yakubwiye inspiration ça dépend no muri uwo mwanya mugihe uba muri eta uburi wo mwanya canke mu karere uboro muri uwo mwanya bivana ego biravana wese kuvuga ngo none indirimbo zanje zose nuko naziririmbiye abo dukundana gusa canke ntoba nararirimbye abo nabonye bakundana nkumva histoire yimbo canke iki bivana inspiration zamaho ko nkuno musi ndashaka kuvyuka ata inspiration mugabo saa 9 ndyamye mu ijoro nkaca mvyuka endo uri he man ndafise ikintu mfise mu mutwe ko jewe ndakunda kwibagira so tugende ndagatereremwe hama bivala mutima lo comedy mpaye ubutumwa yariko yumviriza indirimbo ya Farious ya kera sana acemva nk'ijambo ngo Kimana Stein gusha ngo uyu muhungu yamya muririmba kuva kera ayo po mutima lo comedy uramuzi ngo uramumbariza yuko niyiguye anje ngo atamuririmbye oya sinamuririmbye we from ni inspiration yavuye ahandi gusa tuso Farious kubika isanamu secret wari ufise kugira ngo isanamu yo kuva muri music ifoto nzi kuri music ndayibone muri video hamucu usubira kurindira indirimbo umaze gufata rutemikire rugiye mu Butaliyano nakaye kanovera rugiye kurondera washaka gucanga no gucanga nashase juste umuntu ariko araraba clip ntaruhe canke ntimuduhire urumva nka ijya paysage twerekanye antuka n'abantu bari hanze bayiravira bakumbuza ikitusa nashaka kuvanga kantu nti umuntu azoroka umuntu ariko araraba iyi clip umuntu ari hanze azoraba ya misozi aca hakumbura hashana na mutoma kugaruka mu Burundi ndahakumbuye vraiment reka nsubire ndabe umuryango w'u Burundi ndabe igihugu cy'amavukiro yego Farious no munsi muri kino gihe yuri kurandika indirimbo y'urukundo tureke za trap yuri kurandika indirimbo y'urukundo uno munsi wisungiki kuko uno munsi hari ibintu byabaye byinshi byahindutse wanapenda pesa wapendi mwanaume hivi na hivi nini uno munsi wisungiki bivanye n'igihe tugezemo nakubwiye yuko jewe bivana n'ivyo ndiko ndabona bivana n'ivyo mbamwo canke iki kwa kundi yari umuntu yavuze ngo yirirwa aragenda mw'ijoro iki jewe so simba ngiye gukina umuziki wangu simba ngiye kuko no kunywa ndashobora no kunywera ni muhira mugabo hari ikintu kiba kinjanyeyo kuko hajya akanyoni katagurutse nikamenye ubweza ntako no kwifungira tout simplement mu nzu ngo unajua tana riski ya umbo iko migoni mwake urumva je ngiye ndiko ngiye kuraba abantu kuntu babayeho kuraba abantu kuntu iki nk'ubu ngiye no muri boîte nkamenya ati nkaraba abantu reaction y'abantu bashizemo indirimbo iyo ari yo yose bikama nanje inspire ngavuga kubera ntokora umudiho umeze kuko bivanye n'ijya mood abantu baba bashira mukavuga ati bakunda rhythm imeze uko anye bagira ukuntu inspiration jewe bivana n'ivyo uwo munsi mvyose ndashaka kuvuga ati reka nisunge urukundo ruri positive canke urukundo ruri negative urumva canke maumivu canke ti solitude canke ibintu ni vyinshi hamuka cugerageza nawe ni histoire yawe uba waraciye mu igakwibutsa kantu kakongeza kwa kanovera canke kumva umupeta ariko ari doga yibana Jewe umukobwa ara Jewe vraiment ukunuku arashaka kuvuga n'amajambo abiri mugabo yagiye amajambo abiri ukacusanga azanya yande majambo igihumbi. Ego inspiration bivana na mood.
imbere yuko mva kuri kino kibazo c'umuziki wawe no muziki ni guyanje je mbanze ndabibabwira atarayibabwira musimbere kuri channel ya Farious murabe indirimbo ni guyanje ni Big Fizzo Vevo anibaze yuko mukimubona karirimbo gafisa amasana ameze neza ariko kibaho ubutumwa ni wabivuga birafise poa gusumba. Okay, ni muje kuri channel Big Fizzo Vevo mugire na subscribe ushire ko nagakengeri kuko imisi yose indirimbo isoze ntuzorinde kuri notification ntuzorinde ngo bakubwire oya bashize ko uzokumva juste gira ntang timugane yashize ko ikintu hama mwijukire cyane mwijukire ku bintu byo kuja mu social media ikitusa mushaka amakuru kuko abo banyamakuru nabonye basigaye bababesha ari inkuru batanga atarizo. So ugiye kuri page ya mugani cyangwa page umuririmbyi wose uzomenya kantu yarara ngaha menyesha makuru akubise ko ibintu cyo mbya ati oya nabibonye ucumubwira ujya Farious umbwiye ikintu turabesha jewe rero mu bintu rimwe na rimwe hari gihe usanga baryosha udukuru bashaka kuryosha nyene tuvuga ati n'agatitre kaca gahaburo gasanga ugiye kusanga wabaye desimbe ya titre ni gute ko bya bintu urumva kuntu bashaka ko batrendinga jisa. Farious hari follow me on Instagram Big Fizzo, follow me on Twitter Big Fizzo 1, follow me on Facebook Big Fizzo, nifate hata kwenye like ni Big Fizzo, nifate kwenye TikTok ni Big Fizzo. Yeah. Fatubwira na Snapchat ni Fizzo. Fizzo uvuze Facebook, cinibuka ko hari page zibiri za Facebook kandi zifise aba followers zisumbana atarakanu kanini. Urusho kucibatandukaniza kuko benshi barajuragurika. Kuzibatandukanye kuko hariho na benshi izo zibiri ziri hejuru. Yandika Fizzo. Je wanje ifise iyo kuri Facebook ifise nka 49-50,000 personnes. Hari ijya fan page nijya yiwanje sanzo nyene ijya nshobora kwandikira abantu nyene private kitusa ijya ifise zijya urasiko zisashaka kurenza na 10,000 personnes cyangwa 5 ko bacha bakubwira ati abantu buzuye mugabo yiwanje iriko nka 40 quelques mille personnes, presque 50,000. Farious niko bimeze imbere yuko rinjira muri twa tubazo twa pompo twa tubazo two kuryosha nyene ibintu uheruka gukora indirimbo na DJ Israel ariko n'umusi ariko araboneka icuka atari ciza vyifashe gute ga Farious wewe woba vyukuri waragabishije amenyesha makuru woba harakagwe mwari kumwe gakubita DJ Israel vyo bimeze gute wa munyagihugu wa hariya anye yishakira inkuru ivuye kwa Fizzo pana agenda mubwiye muncamake izo nkuru nizububeshi muncamake izo nkuru nizububeshi ahubwo n'ikindi Israel yaranyambuye agashambara Jewe nzovugana n'umudirecteur wiwe narabibwiye n'abajournaliste bose areke kunteranya nabo basangiye umuga nta kintu na kimwe navuze nkuko nabivuze avant je mfise ingorane n'umuntu ndamuhamagara cyangwa nkamurondera nkabimubwira nkuko nama ndabikora urumva nkuko yanyambuye agashambara amakungu ariko arumva abwira abantu ngo nakagwi iyo ari kuba sije namukubise mbwa sije namukubise kubera yabonye nicaye none umuntu yicaye ahantu aho hantu je nicaye aho hantu hakaca haba induru ni Fizzo abateye umudurumbanyi twicaye turi abantu benshi Passbox bari bahari ba DJ Kikas bari bahari Crazy Bright yari ahari ni benshi bari hajya wamukubise n'umugenzi wiwe n'umuntu bamana n'umuntu banywana basangira bimana ubusaswa gusa urumva mbwa ukuntu yabivuze ubona ukuntu yariko arabesha ngo natohoje ngo mbona ari umupapa yitwa kanaka ari umugenzi wiwe yamuvuze nk'umuntu umwenga yatohoje batazinanye ari umuntu birigwa na ari umuntu bafise team imo ya WhatsApp yitwa Hansangi sinzi ikimba baza sinzi kubera yaciye ashira mu izina rya Fizzo ngo akagwi ka Fizzo kamukubise Israel acha nyambika ibara ngo je navuze ngo naka nzomukubita ngo naka wundi wewe azoba porte disparu
kunyagiriza jewe ubwicanyi je nzomwitwarira nzobimenyesha abantu nabimenyesheje abantu abanyamakuru bose presque bose abari hafi narabibabwiye baramenye ukuri ama audio y'umuntu wiwe yavuze yuko ari umutemo wiwe yaravugishije ukuri nico gihe bagwana n'uwo mugenzi wiwe siyo narindi mugabo nubu ndacibaza pourquoi yashizemo izina rya Mugani pourquoi avuga ko kagwi ka Mugani eske ako kagwi wensi nyarakarimwo yari yicaye na bakikasi na baspox na bande bose uri kuravuga ngo sinumva ingene yashizemwo mucicaranye nta kantu mushobora kuba mwarabwiranye nabi maybe no twariko turadiskita twese nk'abantu bagize industry ya music tuko kwa kundi abantu bungurana ivyumviro iki nta nivyo gushwana nta niki kwa kuno abantu batewe muzoshake mubaze nabo bantu vuza amazina bari bahari nta kintu na kimwe cyayi ngo cyo gutukana cyangwa iki cishavu ngo no nico kimbabaza tout simplement nego Farias uwamukubise nkuko mubivuze nkuko byumvikanye mu audio wewe uba warumvise warashoboye kugira ibakwe kuko twumvise ko wari wataye contact wari wasubiye kuyirondera wowe haragize ibakwe ryo kumva bari bapfuye iki hoho hari uwo yarabwiye nabundi kubujya ama audio abivuga niko nanje kuko je navyuse mu gatondo bambwira ngo Fizzo ngo naka yavuze ngo wamukubise hariyo audio yatumye umugenzi wiwe ngo basha Fizzo ngo yaraya ndidaguye uko numvise ko amaudio avuga nuko Israel yatutse Samley amutuke gitutsi nambari kwa nyina wiwe nambari cyo nambari zine amwita umuvumvi kandi ari Samley ahora musororera inzoga azajya mu nyakabiga kuri rigara yabo amusororera petete yuko ari shavu byamushavuje Samley tumupeti ariko arantuka ari umugenzi twamana iki byose izo nkuru nuko nazumvise mugabo kimwe gusa nuko yashizemo izina za rya Mugani izina rya Farias sinzi numbero yiwe yariyo sinzi ivyagamije ce ntavyo nzi kandi ibi bintu cenzo zo kwitwara vraiment yego donc anyambikizera nka kujya anye kuko jewe sije namukubise kajya kagwisaki wanje ni team Bantu Boy yari iri hajya eske ni Bantu Boy Double J yarahari iyo basi byari gufuma basi bivuga ko eba Fizzo niwe yavuye mu modoka no mu body wiwe canke n'umuntu bari kumwe mu modoka acara mukubita aho byari kumvikana yuko ari jewe ari plan amubwiye ujya muntu nti genda ukubite naka ariko je nabasanze hajya Fizzo ngo nararyamye ari umugenzi mvyuka ari umwansi niko byifashe Fizzo akajambo kamwe kuri Israel yari umugenzi wawe imbere yuko uryama bukiye usangana umwansi sinova okay amaherere abaho umuntu wese nta muntu adakosha sivyo petete karamuponyose gusa iki mugabo abagenzi bo guhanurana ico Jesse kuvuga ngo ndamwanka cyane iki ngubu anye ngo ncenda mwanka iki ariko nuko yanyambuye agashambara mu bantu akamvuga akambeshera jewe kandi atari jewe urumva kanje nzokwama ndamukunda nko petit frère nzokwama ndamutera intege mu byo akora urumva ariko niyisubireko vraiment yisubireko akubita agatima mpembero asubire yiyumvire neza azogenda beshuze iyo nkuru bwa Fizzo ati azabicisha yabicishije ego n'ahandi nta nzigo nta ribi nashaka ndamusa nashaka ko azongurire n'akaye cyangwa nakamugurire nta ribi kandi ubuzima burabandanya ego ubuzima burabandanya niko vyifashe ariko Farias ibya bindi nyene je nikundira inyuma ya cya kibazo nigira ko bazana ivyavyanwa vyariye vyavyanwa vyavyo kagaguta kuba amazi mugana nakubwiye ko yari yawo mutama ya kantumye uno munsi Farias uno munsi na anye pum Farias ni ministre wa jeunesse ikintu cya mbere ukora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere sishaka mu ministre no sishaka
hamwe bibaye byo bishobora kuba oya tuseme kama hivi Farias aho boze bakama iyo opportunity sinoba mu Ministre je peux pas hari impamvu nuko ntari umupoliticien voilà ariko bazobico bari cagisatanye naho chance oya ni cy'umuziki mugabo ninuze ni fardo niniya umuntu jendanga ibintu vy'imihari n'umutwaro munini ya jendanga ibintu vy'imihari ku bantu urumva ko usanga ndiko ndakora vyiza mugabo abandi bakabipinga ni nkuko tukora umuziki ari abapinga ati wewe ntavyuzi urumva hata muziki unagunga na kwambia mzee umeharibu abantu bajeje gupinga gusa hari abantu bajeje uwo mutima wo gupinga gusa umutima wiwe kamunyengetera kamuryohera mugabo akavuga ati no urumva mishozi kwa ministre hapana hari ibintu bitatu labda ni kwe maire de la ville aha unanigonga hapo sasa nige kintu cyambere nokora ububare bwose bwo muri ville notanga itegeko ryo kuvuza umuziki ndundi 90% bata uvugije amande nkuko maire de la ville yavuze ati saa 3 ni kugara kabari ico ni cyambere nokora ubunywero bwose b'umuziki bavuze umuziki ndundi amaradiyo yose ni 90% apana mu gihugu kuko itegeko rivuye ngaha muri ville rikwiragira hose nico kintu cyane nk'umunyamuzika nico kintu cyambere nokora ego ati je mbaye maire de la ville kujya wavuze ati saa 3 nta kabari kiretse babandi baci babanka bya bindi bya mutima ati zabeshu zabacu ariko umuziki w'u Burundi utavuze katawuvugije karugara utapinga we karugara na amande karugara umukacumuha na pinisho y'ukwezi cyangwa amezi abiri adakora na amande hejuru sino babwira ngo bareke kuvuza umuziki wo hanze mugabo kwanza 90% umuziki wacu urabe ko abantu batokwa n'umuziki bawukunda kandi wotera imbere sha ubutumwa je ndazi yuko bufisa ahuza gushika kandi nibwashika barabe bagikorere ko wallahi kuko ngo muri Kongo kandi ngo vyarigeze ko bafizo ngo barigeze gushinga itegeko ko umuziki wa Kongo nimba Kongo yavamiye inuze presse Afrika yose vyaruko ryari itegeko ryasohotse gukunda ivy'iwanyu bukuvuza ivy'iwanyu ryari itegeko kuko n'abarundi bagenda hariya bumvise izo ndirimbo gusa urumva televiziyo twaraba televiziyo ya Kongo ngaha nta televiziyo twari dufise mbwa ya Kongo twarayibona bavuze ivy'iwabo gusa Michael Jackson wamubona rimwe gusa bamucishijemo mugabo televiziyo yarugurura n'indirimbo ziwabo gacira nko mu ndirimbo 10 bagashiramo imwe y'abanyamahanga canke zibiri mugabo izindi 8 zonga niturambye bariko radukurikirana Jeff ari haza kubisana nari nshaka sana byari bya Ministre mugaciye yakubita handi hantu hari hakenewe Farias ubutumwa ku barundi ariko ragukurikirana cyane yamahiganwa ariko baravuga no musene ntituri mu Buganda ntituri muri high people kandi team Bantu Boy yose riyo ubutumwa bwawe ucugira ko nabatumerira kubatora kuko ndibaza hajyanye umuririmbyi ni ya umurundi ni ya marakuru nkagashimwa cyane Bantu Boy igize iryo bakwe bizari ibintu bifuta sana bimara ubutumwa bwawe no kubatumira kubatora Bantu Boy nawe itotwara ngaho agatwara umurundi w'iwacu azoba ari insinzi kuri ni kategori zibiri hari kategori y'Uburundi y'abarundi gusa urumva mu Burundi Bantu Boy itwaye bari biteka muge jya yindi si Bantu Boy gusa irimo hariho ba Natasha hariho bande twebwe naho tutotwara mugabo hagatwara umurundi gusa zazoba ari insinzi hama abantu mubandanye muvote muraba dushaka ko kizi wacu dusaka ijya bendera ikijya gikombe ko kizi wacu mubandanye mutora ikindi naco nobwira abarimvyi bagenzanje dushikamane dusenyere ku mugozi umwe
ko ingwano ni gwacu twese ntitwisamburire ko nk'impene ko twese ingwano ni imwe. Ahakunaniye ufise opportunity yo kumubaza umugenzi wawe ati mbe ngaho ubikora gute, kuko je maze kuraba aba producer benshi hajya barakorana baragendanana sana kurusha abaririmbyi urumva. So kubera kitobwe tutobikora nk'ivyo, mfise akantu ko kukubaza nimba kancanze ndashaka kukubaza kuko hajya ubwenge burarahugwa, tureke complex kugira ama complex kitusa, kuko twebwe nyene tutagiye hamwe tudasenye ku mugozi umwe nabo bantu bashaka kudufasha canke iki bizogorana ko bazobona injyane turimwo, bazovuga ati baza bareke baheze urumogi rwabo mu munsi bazoja ku murongo tuzobafasha. Mbwa mugiye tudakoreye hamwe canke atamwumvikano je mbona yuko bizogorana. Ntitugwanira ama-6, tugwanire kuzana ibikombe, tugwanire kuzana kuduza ibendera ryacu hanze, kurepresenta Burundi bwacu hanze urumva. Ntitugwanire ngo ninde numero 1 ngo ninda akora neza ninda adakora neza, ivyo nta kamaro mu gihe utari kurinjiza amafaranga mu mfuko kuko yajya ama-6 cyangwa kugira ngo kubera wewe nuwo wa mbere ukora neza atagiceri kiko kurinjira mu mfuko T0. Kantu wambajije ngo mwe murafise na nihuriro ryanyu, abaririmbye murafise ihuriro ryanyu basi na groupe ya WhatsApp muvuga ati turakreer rencontre kugira tuje kuganira. Twebwe turafise amical de musiciens deja. Muihurira mwe ryari? Turafise amical de musiciens ko ndonse ingorane ndabitura nkababwira urumva. Kandi kugira ngo duhurire ahantu hamwe nuko umuntu adutwara mu gihe aba yaduhamagaje, mu gihe ataraduhamagaza ariko kumucanga ivyiyumvira mukavuga ati iki kibazo kirakeneye ko abantu bose bahora bamucanga. Ndibaza yuko uraganira n'aba musiciens presque bose ko jewe antuka nta minsi 2 irengana tutavuganye urumva, tukaganira nyene nkamubaza none dukora iki kugira umuziki uduge canke iki ko uvyumva peut-être cyane iki urumva. Kimwe gusa nuko twoja hamwe twese tugasenyera ku mugozi umwe. Yego bwira mugenza uti ni #ivyiwacu imbere no mwaka 2020 ni izina ry'Imana nitutashika ku rundi rugero bizoba vyatunaniye tuzoce turaba kugira ngo tuforome abandi bana bariko baraduga kugira ngo turabe yuko basi twobatera intege tukabashiramwe inguvu cyane, ariko ivyiwacu nivyashika imbere nizere yuko atamunyamahanga azoza kudusogomera ivyiwacu. Nabikubwiye ni ivyiwacu imbere, #uyishireko muri comment imbere yuko uvuga ikindi kintu mu guhera hezo cyo kubitako ti #ivyiwacu imbere. MP niko shukuru sana. Anjeka ndabashimiye kubona mwadutembereye mu rugo, mwaduhaye n'aka kanya ko kuvugana n'aba fans. Peace and love. Ego peace and swag kandi love gusa naona kichwani ni swag. Ilikuwepo toka zamani, toka zamani. Una change, una shave, unarudisha, unaweka vile vimarangi nini? Mimi ni chameleon. Bari asante sana. Unageuza watu wasikupate wasiyu uko wapi. Ndio maana unawapoteza mara kwa mara unawapoteza, styles zote unawapoteza. Nipige rap tu waage, kuna watu wanakukumbuka kwa rap ile kali sana. Wananiita unavuza sikipenda nitenga ngari mtu wa jeuri ngari mtu wa kiburi. Hivi ndivyo nilivyo na hakuna kuni change, chochote nitachofanya Mola ndiye atanijudge. Hata kama sometime nafanya mambo haram, hakuna kunishtum na kuna kuni hukumu. Na hii ni kwa wote wanaojifanya mahakimu na kwa wale wote ambao wanakalia kuchunguza maisha ya wenzao. Mbona mnachonga sana na mbona mnabonga sana? Hata mkibonga sana hapa ni maongo ya chuma. Marwamba zero gaidi kuliko Osama. Nafanya nachotaka na kile ninachopenda. Maisha yangu ni maisha yangu tu, kokote nitakokwenda. Yes sir. Mungu mbele sisi nyuma. Big up sana, reka ndakubwire ni ibintu byari ubukini #ivyiwacu imbere, ariko behind camera yari King AP Max.